ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sinibaza yuko bishoboka ko tugira umugisha canke ko tuba épanoui mu buzima canke spirituellement. Itanguriro 12 umurongo wa mbere. No mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Haleluya. Imana ibwira Abrahamu ngo va mu gihugu canyu, va mu gihugu canyu no mu bwoko bwanyu, no mu bwoko bwanyu, no mu nzu ya so, no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. uje mu gihugu nzokwereka. Imana yabwiye Abrahamu gusohoka. Ku munsi wa Mungu narabivuze ko, ariko ndabigaruke ko mvuge ngo jewe na wewe umwe wese ngaha muri twebwe hari ikintu Imana iri kiradusohoramo. Umwe wese muri twebwe Imana irafise ikintu iri kiramuvanamo. Ico nita iwawe, ico nita iwanyu, ico nita iwacu, ico nita inzu yanje, ni ico kintu cose ndi atashe ko kuri ico ku rugezo. Hari intebe zibiri ngaha kuri parti, sivyo? Ico twita iwacu canke ico twita muhira, ni ico kintu cose kitwereka ibintu turi atashe ko, ibintu dukunda kandi twumva tutari ready gutakaza canke kuvamwo canke kurekura. Imana iramubwira Abrahamu ati vayo, sohoka. Ndashaka kuvuga rero uno munsi muri kino gitondo nshimikira ku bintu navuze ku munsi wa Mungu. Biri important ko widentifia ikibanza canke ikintu urimwo kikubuza kuja mu muhamagaro w'Imana. Kuko kubaho kubw'Imana canke kubaho dushitsa ivy'Imana nibwo buryo bwonyene bwo kubaho muri excellence. Excellence singene ibintu vyawe abantu bavyenterpreta, ariko excellence canke urugezo rwiza kubikwerekeye ruri determine n'Imana. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. Rero imisi yose intambamyi y'ibikomeye Imana ihamagarira ubuzima bwanje yama iri mu byo niyatashako, ibyo nifatikanya navyo. Ibyo ufatanye navyo nivyo bintu vya mbere bikubuza gufatana neza n'ivy'Imana yageneye ubuzima bwawe. Biri rero important uno munsi muri kino gitondo mera nkuja ko evoliwa kuri iri jambo twize ko ku munsi wa Mungu. Birakenewe ko umumo wese aho uba wicaye ugenda uraraba ku munsi canke mu gihe kanaka c'ubuzima bwawe, mbega niki kiriko kirambuza gukurikira Imana. Dimanche narabivuze ndabisubiremo, ikidutuma dukunda ivyo turimo nuko tubizi. Ikidutuma bitugora gukurikira Imana nuko tutizera yuko aho Imana iri kiraduhamagarira n'ivyo Imana iri kiratwara mu buzima bwacu ari byo vyiza. Rero dufise tendance yo gutrustinga ivyo twebwe tuzi twemera, ariko kandi tugakekeranya ku vy'Imana iri kiraduhamagarira. Ariko uno munsi muri kino gitondo ndagomba kukwibutsa ngo Imana yakuremye izi ivyiza vyawe ivyo ari vyo. Sinibaza ko hari ikintu na kimwe nokora mu buzima bwanje kikampa umunezero. Sindanibaza yuko hariho n'ikintu na kimwe wompa canke noronka mu buzima abantu bakunda canke abantu bipfuza ngo kizane mu mutima wanje uguhazwa, ico no kwita satisfaction. Ngira mvuge muri kino gitondo ngo gukurikira Imana bizana satisfaction. Ivyigwa biravuga
ivyigwa biravuga ngo igice kinini c'abantu kwijana bapfa badashitse ku kintu twokwita satisfaction canke guhazwa. Si ukuvuga ko abo bantu batagendagenza amahanga, si ukuvuga yuko abo bantu bataronse amafaranga, si ukuvuga ko abo bantu batahawe icubahiro, si ukuvuga ko abo bantu bataronse iki canke kijya, ariko nta kintu na kimwe mu byo wowe uri kurasengera muri iyi minsi wifuza kubona canke wifuza gushikako, nta kintu na kimwe gishobora kuzana muri wewe guhazwa nk'uko Imana ishobora kuzana muri wewe guhazwa. Bantu mwicaye hano muri kino gitondo, ndagomba kuvuga ngo Imana niyo ishobora gukombla vide y'umutima wanje n'uwawe kurusha ikindi kintu cyose kibaho ushobora kuba wibaza kukeneye. Wonambwira uti pasteur, ego nzovyemera ndabibonye, kuko hari umuntu aba afise course canke speed arimwo akumva yuko umenga iki kintu ntukingoze ko ndafise aho ndiko ndaja, sinshaka uwunzibira, n'uwo mpagarara imbere no mugonga, n'uwo mpagarara imbere no mubomora. Hari gihe tuba dufise ambition, hari gihe iyo ambition ibirikira iramotiva ubuzima bwacu, byo turiko turakora, ukumva woca ku biti n'amabuye, wogonga abantu, wositura ibihome, ariko urakeneye gushika ku kintu kanaka. Ndaje kukubwira uno munsi muri kino gitondo ngo ico kintu wibaza ko ari cyo ukeneye, birashoboka ko ico kintu kitakumara inyota. Birashoboka ko ico kintu wihenze ukibaza ko ari cyo ukeneye, ariko birashoboka ko atanyota kizokumara. Ahubwo biranashoboka ko kizogutera guhomba no kononekara kurusha ko kizokubera umugisha. Imana igihe yaza mu buzima bwa Abrahamu yaramubwiye ngo va mu nzu, va mu gihugu cawe, va mu nzu ya so, vayo. Ndagomba kubabwira yuko Bibiliya ivuga ko Abrahamu aho yarari, Bibiliya irashingira intahe ko Abrahamu yari amerewe neza. Abrahamu yari muri comfort. Hari abantu bavuga ngo abantu bakurikira Imana, ngo abantu bakizwa ngo nuko baba bafise amaprobleme, baba bakenye. Ngo birumvikana shangwa asigaye asenga, ngo maskini, ngo si bari mufukuza, ngo asigaye asenga, ngo ego shangwe, ngo ari divorce, ngo asigaye asenga. Abrahamu yari amerewe neza. Sogokuru wacu canke se wabizera ntiyari umukene, yari umuntu ari prospere, amerewe neza. Ariko Imana imusanga muri iyo comfort yiwe, iramuhamagara, imuhamagarira kwinjira mu buzima busa nka risque, ariko imuhamagarira kwinjira mu buzima bwiza buruta ubwo yari asanzwe arimwo. Imana iramusohora. Ugiye gusoma canke ugiye kwiga mu bitabo, umuntu wese arakubwira ko Abrahamu ahantu Imana yamukuye mu Bakarudayo, Imana yamuvanye ahantu bari abantu bari prospere. Abantu baravuga yuko abantu baba muri ico gisagara, baba muri ako gace, bari abantu bari prospere. Plus tard science canke archaeologie iravyerekana, baragenda bakavuga ngo abantu baba muri iki gisagara bari abantu bagize classe moyenne, bari abantu bafise uburyo, bari abantu bamerewe neza. Ati minimum y'inzu yaba mu gace ko kwa Abrahamu mu Bakarudayo canke muri za Uri aho baba, minimum y'inzu nto yabihari yari inzu ifise ivyumba 5, baba bafise amazu apfa ku vyumba 5 ugashaka ku vyumba 10. Ivyigwa byaratoye muri fuye, baranatora amaheste y'amazu yabo, wasanga n'amazu afise amadushe menshi, ntibari bafise dushe yo hanze canke toilette yo hanze, byari indani. Nukuvuga ngo bari abantu bafise ubuzima bwiza, kandi ngo biragaragaza yuko bari abantu bafise amapossession, bari abantu bafise ibikoresho bafungurisha, yaba ibiyiko, yaba ivyo banyweramwo, biri muri argent kandi biri muri or. Bari abantu bamerewe neza. Ariko aba bantu bamerewe uku, bari muri situation, bari comfortable, niho Imana yaje irabwira Abrahamu, iravuga ngo va muri ico gihugu, va mu ihanga ryawe, va mu nzu ya so, ugende mu gihugu nzogera gute, nzokwereka. Kuri Abrahamu kwitaba umuhamagaro no gusohoka
nticari ikintu ciyoroheje cyane, nticari ikintu gisanzwe, nticari ikintu gitoya, ariko kuri Aburahamu cari ikintu gisa n'ikigoye, kuko uko umuntu aba comfortable niko atinya gufata amariske. Iyo umuntu ataca atakaza arashobora gufata riske, nka ba banyamibembe bo muri Bibiliya bavuze ngo mbega ngo nakareho ko ari ugupfa nitwapfuye reka tugende, kuko situation bari barimo yari imbi, nta kibi kiruta ibyo bari barimo bari bespera. Ariko Imana mu guhamagara Aburahamu ntiyahamagaye umuntu yihebuye ataca afise akora, ariko Imana yahamagaye umuntu afise stabilite. Imana iramubwira ati gira gute, sohoka uve mu gihugu, uve mu nzu yawe, uve mu vy'iwanyu, uve mu vyabi wanyu, uje aho jewe ndagize gute, ndaguhamagariye. Ariko Imana ntiyari kiramuprovoka, kandi Imana ntiyariko iramugerageza gusa, ariko Imana nuko yarizi yuko ikimuhamagariye kiruta ibyo asanzwe arimo. Ndagomba kukubwira no munsi muri kino gitondo, urakunda Imana, ivy'Imana urabikunda, ariko urafise ivyo urimo bigutuma wumva umenga niwobivamwo, niwokurikira Imana. Ushobora kuba wanakijijwe atana amakosa witwa kurimwo, ariko ukumva Imana ikiraguhamagara gutera iyindi ntambuko uje imbere witaba umuhamagaro, ariko ukaba wicaye mu kibanza aho uvuga uti ivy'Imana irikirambarira numva bigoye, aho Imana ishaka konja numva hagoye, ariko ahondi numva merewe bien. Niko bien, niko bien. Ndagomba kuvuga ngo niko bien, Yesu ashimwe cyane. Niko bien haitoshi, Mungu anakuitia cha kupita hii niko bien, hautakuwa bien tu. Haleluya. Nitufise na definition y'ingene tuzokwita ni witaba umuhamagaro w'Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Mu Baheburayo igice ca 11 ku murongo w'icenda twarahavuze ku munsi wa Mungu, naho ufisa tohasoma ariko muhashire kuri ekran. Hébreux 11 verset 9 haravuga ngo ni kubwo kwizera Aburahamu yaje akaba mu gihugu c'isezerano, akakibamo nk'inyambukira, akaba mu mahema, akabana na Isaka, akabana na Yakobo, abo basangiranye umurage canke abo basangiye heritage. Yesu ashimwe cyane, abo basangiye heritage. Aburahamu yajaba muri ico gihugu, ariko akibamwo atagiposeda, akibamwo ataracegukira. Ariko kandi igihe cyose yakibanyemo n'umwana wiwe, akibanamo n'umuzukuru, kandi bose bakibayemo ari inyambukira, araba étranger. Nticigeze de leur vivant, nticigeze ico gihugu kibegukira. Muko muranyuma? Mu yandi majambo, Imana irabasohoye, ariko kandi Bibiliya ivuga ngo babaye mwihema, babaye mu mahema, bari muri promesse. None kubera ko Imana ivana Aburahamu mu gihugu asanzwe ari comfortable, ikamutwara mu gihugu imusezeraniye, ariko ikakimutwaramo ntikimuhe definitivement, ntikimuhe complètement, ariko ikakimuha akabana n'abandi bantu, ariko akakibamwo ari ica amasezerano, ariko atagiposeda totalement. Kubera iki wamenga Imana ibwiye Aburahamu ngo ave hajya kugira ikimuha ibiri beta? Muramaze kubona iyo kenshi tubwirwa ubutumwa tukabwirwa kurekura ikintu Imana iciduhiki, birafosa piste kandi bitanga ubutumwa butari bwo, kuko Imana irashobora kukuvana mu kintu ikakwemerera ikindi ciza, ariko bigashoboka yuko ico ciza ikwemereye utazokironka ejo mu gatondo. Ariko nubwo utarakironka, Yesu ashimwe cyane, nubwo utarakironka, muri attente yo kugiposeda ibiriko birakogwa biri important. Hari amasezerano Imana yaguhaye, hari amasezerano Imana yaduhaye. Twahuriye ngaha twese muri Life Center, benshi muri mege mwarakijijwe, ariko iri hema turimwo turaririmo twese. Kimwe mu byo duhuriyeko, duhuriye ku kwizera. Ikigira kabiri ico duhuriyeko, dusangiye amasezerano. Turabana nk'uko Aburahamu yabana na Isaka, akabana na Yakobo, bakaba mu mahema. Ariko nubwo baba mu mahema, abo bantu particularité bari bafise, suko bari basangiye amaraso, ariko bari banasangiye n'isezerano y'ico Imana igomba gukora ku buzima bwabo. Bituma babana, bituma habaho communion, bituma habaho gusabana, bituma habaho gupartaja amasezerano, kubakana mu masezerano, kwibutsanya amasezerano, kugira ngo bibafashe
gutahura naho umenga amasezerano ntari materializa, ariko muri uwo mwanya duhura tukabana bidufasha kurushiriza gutahura mu buryo buri clair ivy'Imana iriko iraduhamagarira na excellence Imana iriko iraduhamagarira. Imana ikitwararika kubidukomunika, Imana ikitwararika kubitugaburiramwo, kuko Imana atari umu materialiste. Imana ntigomba kutwatasha na lo materiel kurusha uko itwatasha n'umutima wayo. Hari ibintu nshaka Imana itarankorera, ariko sishobora kubaho ndi malheureux ngo nuko itarabinkorera, igihe mu busabane mfitaniye nayo iriko irakora ubuzima bwanje, iriko irazana muri jewe kwakira ico ivuga n'ico yiyumvira, iriko irazana muri jewe kutaba egocentrique, kutaba umuntu atourna autour de moi-même. Hariho abantu muzobona mu buzima bameze comme la terre qui tourne autour du soleil. Hariho abantu ibintu byose biturna autour yabo. Hariho abantu Imana yakijijira bavana mu byaha, ariko ugasanga turi abantu bw'ubuyegoiste, twikunda, tuguma dushaka ngo ima jewe nkunda nkorera. Ntimwavuze anniversaire yanje, ntimwayicerebre ko mutamposteje. Narumvise ko ari n'abantu barungika amafoto hakiri kare baze babaposte kuri anniversaire. Hari igihe tuba turi mu buzima bwa jewe. Imana yagomba d'abord kudelivra Abrahamu, ikamuvana muri jewe, ikavuga ati Abrahamu sohoka uvi wanyu, uri stable, afise ibintu byose, ariko kandi ngomba kukugira munini. Ariko sinzokugira munini ukiri umuntu afise mindset, sinzokugira munini umviriza, sinzozana ivy'agaciro vyanje ngo ndabishe muri container itari transformé. Sinshobora gufata umuvinyu mushasha ngo ndawushire mu nzavya za kera zobomoka, ntizosuporta la force ya vin. Sinshobora gufata impuzu nziza ya blanc hama ngo ndayishireko ikiraka gishaje cokemesha. Ndagomba yuko ico nzogukomunika gikorresponda n'ico nakugize. Rero imbere yuko ndaguha ivyo ndaguha, ndagomba kukwitwararika. Igihe Abrahamu, igihe Isaka, igihe Yakobo bose bari muri iri hema, Imana iriko irakora igikorwa. Mbega Imana yabahaye igihugu ntirakibaha, yarakibasezeraniye. None kubera ko Imana itabaye igihugu kandi yakiberetse ikakibatembereza ko, ikabereka amalimite y'igihugu, kubera ko ico gihugu itakibaha, nuko Imana haleluya ntivaloriza ivyiduha kurusha kwivaloriza ivyikora. Imana niha agaciro ivyishira mu maboko yawe, Imana iha agaciro ivyikomunika umutima wawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Usomye muri Hébreu, muri Genèse canke usomye muri Genèse chapitre 12 verset 7 havuga gute? 12 verset 7. Uhoraho yereka Aburahamu, aramubarira ati, uruvyaro rwawe zoruha iki gihugu. Aca ahubaka igicaniro yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Bwana sifiwe sana. Uhoraho araza asanga Abrahamu ari muri ca gihugu. Abrahamu yavuye iwabo. Haleluya. Imana ishamwe ngo nzoguha iki gihugu n'uruvyaro rwawe. Bamwe muri mwebwe bocava ngo none iga ndakirimo, noneho mbwiye ngo mvi wacu ukime, uraca bivuga muri future. Uravyumva ngo nzoguha iki gihugu ndagihe niki n'uruvyaro rwawe. Ariko ndakunda Abrahamu yamenye Imana basenga ibigirwamana, amenyera Imana iwabo, yiyasosia n'Imana, akurikira Imana par la foi. Ariko amaze gukurikira Imana, umviriza iki kintu ngacabaye. Bibiri ivuga ngo Abrahamu aca yubaka igicaniro kuri iyo Mana yamwiyeretse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Usomye ku murongo w'8 Fiston verset 8 havuga gute? Aritegura vayo aja ku musozi wo ku ruhande rwo mu ruseruko bw'Ibeteri, ahashinga amahema. I Beteri hasigara mu burengero bwiwe, Ihayi hakaba mu buseruko bwiwe. Naho nyene ahubakira Uhoraho igicaniro, yambaza izina ryiwe. Haleluya. Abrahamu ari mu gihugu c'isezerano, ariko Imana ntirakimuha, kirari c'abari étranger. Ariko Abrahamu akoze ikintu gikomeye muri ico gihugu, ngo Abrahamu ahubaka igicaniro.
vuga uti igicaniro. Ahubaka igicaniro. Abrahamu yinjiye mu mugisha, yinjiye mu masezerano, Imana ikivugana nawe, ariko Abrahamu ikintu ca mbere yatahuye yuko muri iki gihugu basenga izindi mana, Imana itazwi. Abrahamu adesida kumenyekanisha Imana yiwe, ahashinga igicaniro kugira ngo abantu bose bamenye uyu mugabo mushasha Imana izanye, afise umuryango munini, afise ubutunzi. Ariko Abrahamu atena yuko abantu bamenye Imana yiwe iyo ariyo, ahashira igicaniro. Kuki Abrahamu yahashize igicaniro? Aho Imana yamusanze ikamuvugisha yaciye ahubaka. Kuko kuri aba bantu ba kera aho bahuriye n'Imana haca hakubera ikimenyetso c'aho Imana igusanga, yaca inzu y'Imana. Ariko ico mbona Abrahamu Imana itaramuha igihugu, Abrahamu atanguye kuvaloriza ubucuti bwiwe n'Imana, ubusabane bwiwe n'Imana. Hari ibintu mu buzima uba wifuza gushikako, Satani akagutera frustration kuko utari kurabibona. Ariko reka ndakwibutse muri kino gitondo, birashoboka ko Imana yaguhaye isezerano, ariko mu gishingo iryo sezerano utararibona, ugomba kwiyumvira kwitwararika kubaka igicaniro. Ugomba kudatakaza ubucuti n'imigenderanire ufitaniye n'Imana. Ugomba kuvaloriza relation ufitaniye n'iyo Mana, kuko nubundi ibikurikira n'ibizobikwereka. Imana yaramutwaye imereka muri nord, imereka muri sud, imereka ahantu hose nzohaguha, ahantu hose nzohaguha. Abrahamu amaze kumva ivy'Imana izomuha, ariko ndabona Abrahamu yari yaramaze gushika ahantu ubucuti bwiwe n'Imana bukaza. Abrahamu aravuga ati, Imana uretse ko ibi bintu byose uzobimpa, ariko ndagushaka hafi yanje, ndakubakiye igicaniro, aha tuzohora tuhavuganira. Murambona abakristo bagumutse, bababaye, bamerewe nabi, kuko barakuvugishijwe ko yuko Imana igiye kuguha promotion, barakuvugishijwe ko Imana igiye kuguha urugo, ariko ivyo byose bigitevye ukagumuka. Ariko ndaje kubabwira ngo tukirindiriye amasezerano ntitugumuka, kandi amaso yacu ntidusenga isezerano, ntidusenga umugisha. Imana yeretse ngo nzoguha noro ndaguhe sud, ihejeje kuhakwereka ugomba kubigira ngo yegoga Mana uzohampa, ariko ndagushaka wewe. Yesu ashimwe cyane. Iki nico catumye Abrahamu agira gute? Yubaka igicaniro, kandi aho Imana hose yamuvugishiriza Abrahamu yahubaka ibicaniro. Ababanyi bakamuraba ati, none uyu muntu ibintu akaragira nibiki? Akavuga ati, iyi ni Imana. Bagaca bamaze, none Imana ni yahe? Akavuga ati, Imana ni Imana yamvanye iwacu, yambariye ukuwunya, sinzi ko babagira ngo izomika igihugu ko baca bamubufa. Uko navyumva, ariko kandi akongera kandi akatangura kuvuga Imana yiwe. Bantu b'Imana, evangelisation ntiba twishuwe. ngo Jeve ngo Imana niyankorera ibi ngo nzoyivuga. Oya, yivuge itarabikora, kuko no kubikora izogera gute? Izobikora. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Usome ku murongo ukurikira aha anya hepfo ku murongo wa 10, ku murongo wa 4, Genèse 13 verset 4, havuga ngo iki? Hamwe hahora igicaniro cubatswe ubwa mbere, yego, Aburahamu yambarizayo izina ry'Uhoraho. Yesu ashimwe. Ahahoze igicaniro dans l'entretemps, muri chapitre 13 ya Genèse, mu gice ca 13 haratera inzara aha hantu. Abrahamu ategwa n'inzara, oblige guhungira muri Egypte. Ariko ndashaka ndakwereke yuko isezerano rirashobora kuba rihari, ariko rigateba. Kandi iyo ukuraja no mu isezerano harashobora kubaho des difficultés, harashobora kubaho ibihe bigoye. Imana ivanye Abrahamu ahantu hari stable, imutwaye mu gihugu gitewe n'inzara, abaye oblige kugihunga. Ndabona ko hari ibibazo byinshi umuntu yokwibaza, none Mana wanzanye mu gihugu kibayemo inzara, baye oblige kugihunga. Abrahamu ahungira muri Egiputa, niho bahaswe kumutwara umugore, Imana iramutabara. Abrahamu arahunguruka, aragaruka inzara iheze, agaruka muri iki gihugu. Agarutse muri iki gihugu agaruka haheze imyaka myinshi, ariko hasanze haheze imyaka myinshi, aragaruka ararondera ahantu yari yarubatse igicaniro. Bibiri bivuga ngo asubira kandi kwambaza Uhoraho muri cya kibanza nyene. Ndabona uyu muvyeyi wacu ukwizera avaloriza communion. Bantu b'Imana, muri kino gitondo ndaje kubabwira ngo igicaniro cawe kiri important kurusha amasezerano yawe, kuko ntushobora kumenyeshwa ama instruction
cyangwa ibyo usabwa mu kuja mu masezerano atagicaniro atabucuti bwiyubatse n'Imana. Ndagomba ndababwire ngo gusenga ku munsi wa Mungu ntibizogutunga vyonyene. Hagomba kuba amasengesho yawe yo hafi yawe yo muhiri wawe. Ugomba kuba bantu b'Imana mu vyumve. Ntidushobora kureishisa turi en dehors y'ivyabareshije bandi batwitangiye imbere baciyemo. Wowe uri ngaho uri muri life center wamumva turiko turavuga ibintu by'amaserire de prière. Ariko uriyaranja ntubu uri muri serire de prière nimwe. Navuze ngo uriyaranje. Ariko ukunegrija communion n'Imana, ukunegrija communion autour ya parole, niko no mu buzima bwawe uzoguma urondera kumagwa inyota n'ibintu bidashobora kukumara inyota. Bibiri ivuga ngo Abrahamu agarutse hahandi malgré confusion, malgré ibihe bigoye ariko aracamo, ntiyigeze ava ku gicaniro, ntiyigeze akengera communion yiwe n'Imana. Kandi aba bantu ntibapfa ko bahuye n'Imana. Bwira mu micaniro ubusabane bwawe n'Imana. Sinibaza ko hariho ikintu kizogushoboza gutandukana n'ibikuboha kiretse communion ufitaniye n'Imana. Hariho abantu babwira abantu ngo hinduka, wowe urakwiye guhinduka, wowe urakemesheje, wowe urateye isoni. Reka ndaje ndababwire ngo ubucuti bwawe n'Imana ni clé ya transformation yose iri possible. Kuko kubana n'Imana kwawe kuzotuma ubona impinduka wowe utokwibaje ko wabonye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amina. Amen. Ikindi nshaka kuvuga kuri iki gicaniro, iyo ufise ubucuti n'Imana, Imana igenda Imana irakwihanganisha. Hariho kwihangana tubuze mu buzima, hariho competition iri ngaho hanze, hariho comparaison iri ngaho hanze, hariho ibintu byinshi bidushira ko pressure. Hariho ibyo utarashobora gushikako, hariho ibyo ubuze, hariho imigambi ufise, hariho ibyo bagenzi bawe bahejeje gushikako, hariho ibyo baraye bashitseko nawe urashaka kubishikako, hariho ibyo muhira bagusaba, hariho ibyo nawe wifuza gushikako. Ariko igihe ibyo nshaka gushikako bidahuriranye na realite yanje, ni ikihe kintu kimentene ubuzima bwanje buri focus ku bintu biri essentiel? Ni ikihe kintu gituma mu buzima bwanje ntakora fopa kugira ngo nishikane ku bintu Imana iri suppose kunshikanako? Nico gituma ngomba kuvuga ngo Abrahamu muri communion yiwe n'Imana, iyo uri umuntu ufise ubwo bucuti n'Imana, Imana iriyokipa de toi, kandi Imana ikaguha umunezero bya bintu bitarakoreka, Imana ikaguha akaruhuko bya bintu bitarakoreka, Imana ikaguha akaruhuko abantu bagushira ko pression ngo kutarongogwa. Je nama ndabivuga vraiment, nimugasubire gushira pression ku muntu ngo arongogwe canke arongore vraiment. Bwira umuco ati ntimusubire. Ariko muraza abakobwa binjiye muri mariage, iyi saa turiko turavuga ko kubera igitsure cabi wabo. Muraza mariage si ikintu winjiramo mwabonye, mariage si gucyo bayinjiramo. Mariage si ikintu twinjiramo ngo ndamurose ngo hari urenganye kuko bagukipabilije ngo urabenga. Shaka ubengure hamweje kubenga, mariage yawe izoba hageze. Ariko kandi ugomba gushwazisa lo morceau ukeneye. Yesu ashimwe cyane. Rekana navuge ngo niyo utona rongogwa hakurongogwa nabi, woshaka kureka kurongogwa. Na Paulo yaratwandikiye amakete kandi yari spirituel, kandi kutagira urugo byamugize umunyamwuka. Abantu bose ntibategeza kuzogira mariage. Nta namwe Bibiri ivuga ngo Imana ngo ikintu cyose ngo yakiremeye icaco, yuko siko Bibiri ivuga. Nimukaryosha ibintu. Woshobora kuba uri wenyene, navyone Bibiri ivuga ngo navyone ni vyiza kugira ngo wikonsakre ku Mana utari kuratanga nyonyo. Ikintu kidutuma
tutipresipita mu bintu. N'igihe ubuzima bwacu buri muri komuniyo n'Imana, Imana ikatwihanganisha, Imana ikavuga ngo wowe ntiyaragera, wowe ni kuri 32, ni kuri 33, hariho n'abayigira kuri 38, hariho n'abayigira kuri 40 no kuri 41. Ivyo byose amaso yacu aramaze kubibona. Muvuge ngo amina. Iyo mfise igicaniro, iyo mfise ubucuti n'Imana, ndashobora kumetriza pression zo hanze, kuko Imana nayo iravuga nkuko hanze havuga, kandi yo ikavugana ubushobozi bwo kurealiza. Ariko kandi Abrahamu yarakeneye igicaniro kugira ngo ashobore. Bibiri ivuga ngo uyu mugabo yarakaheze, Bibiri ivuga ko n'umugore we yarakaheze. Mu gitabo c'Abaheburayo bavuga ko Abrahamu yarakaheze, mzee na mzeekazi wake, ariko abo bose naho barakaheze. Haleluya, barashoboye kuguma biteze ko hari Imana izobakorera, nubwo badendebukiwe ntibavuye mu kwizera. Bwana sifiwe sana. Ni ikihe gituma umuntu ashobora kuguma mu cemezo c'umutima wiwe? Ni ikihe gishobora gutuma umuntu aguma ari focus? Nuko haba hari icyo ariko aravugana n'Imana gitandukanye n'ico abantu bariko baravuga. Iyo Imana idutandukanije ikatuvana mu bintu, ni kugira ngo nitube ama electron libre, ariko Imana igira ivyo ituvanyemwo kugira ngo itugire abayo, hama niyamara kutugira abayo idukomunike ivyayo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ivyo vyayo bizotuma wowe uba exceptionnel, udasa nkuko abandi basa, kuko wewe Imana yakureye mu buhinga budasanzwe, ikuremana umuhamagaro. Nico gituma shengero ry'Imana dukwiye kwescapinga esprit yo kubaho nkuko abandi bose babayeho. Bibiri ivuga ngo kera twari tumeze nk'abisi, dutwagwa n'impwemi batwara. Nukuvuga ko uno munsi isi igenda, bantu b'Imana, mu buzima iyo ntembereye namansanga chaque société irafise ibiharawe, nta hantu hadafise ibiharawe. Ariko umuntu Imana yatandukanije, uravyumva, ikamushira a part, ntagendera mu biharawe, agendera mu bikwiriye n'ibigezweho ku isaha y'Imana, apana ibigezweho ngaho hanze. Akongera ngaho aravuga rero, mvuge ngo verset 15, iki gihugu cyose ubonye ni wewe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe byose. Verset 18, Aburahamu yunguruza amahema aragenda, aba iruhande y'ibiti vy'amamure byitwa imyeroni biri i Heburoni, ahubakira Uhoraho igicaniro. vuga uti igicaniro. Sinzi ko mubona ko atahantu namwe Abrahamu ashobora kuba atitwararitse relation we n'Imana. Wowe urambwira ngo waronsa akazi muntu gifise umwanya w'ivy'Imana, none ko utararonka akazi wari ufise akanya k'Imana, none ubu urakaronse ntufise umwanya w'Imana. None ko Imana rero yakaguhaye, wibaza ko Imana yaguhaye umugisha ugutandukanye nayo, hama ko Imana idafise umwanya ikwexija, urabuze temps libre. Ngo yangu urumva ngo usanga ngo twajaye n'abakolege, ngo no musi ugasanga twagiye gusangira ngaha, ejo ugasanga twagiye hagiye, uratanguye kubona ahantu utahora ubona. Utuneye ko kare mutasangira, boke nta kazi nari mfise, ariko nta na argent de poche nari mfise. Ndakunda iyo mbonye umuntu akunda Imana vre. Ndakunda iyo niko ndabona umuntu nk'uyu nka Abrahamu yinjira mu gihugu c'abanyamahanga akahasanga imico, ariko yagakipinga relation we n'Imana. Ane patushe. Bantu b'Imana, ejo Imana ikakugira milliardaire, ntuzubura umwanya w'Imana. Ahubwo uzoyisenge wikurikire gushika naho utera confusion abakene bose. Yesu ashimwe. Uze uvuguruze, narigeze bwendana muri Etats-Unis nsanga protocole ya Eglise n'abamillionnaire. Barambwira ati pasteur, bajya abantu bose bakwakira n'abamillionnaire. N'abamillionnaire nta muntu atari millionnaire, nibo batwakira. Ariko twebwe abanyafrika ko twuzuye ama complex, nta mu millionnaire uhagarara ajya ku irembo ngo atwereke aho duca, kuko complex yacu itubwira yuko ukukura niko nyene ukura. Ariko ndagwaye ndareva abakristo badafise complex. Ndasenga Imana izinyereke n'amaso yanje nzobona abakristo badafise complex, nzobona abakristo bafise ibintu ariko bapfiriye Yesu. Yesu ashimwe cyane, kuko abantu b'Imana, haleluya, na Abrahamu ibintu yarabifise ariko yarabisize akurikira Yesu. Haleluya, amina. Bwira mu icyo nta complex.
turabana b'Imana we, turabana. Verset 14, 14, 14, Genèse 14, 14. Aha. Aburahamu yumvise yuko uw'iwabo yafashwe mpiri, Ego. ajana abakozi biwe mu rugo 318 bize kugwana, bavukiye iwe, barabakurikira, babahambiriza idani. Ego. 16. Agarura ibintu byose, agarura uw'iwabo Loti, ibintu vyiwe, abagore n'abakobwa nabo n'abandi bantu. 17. Atabarutse avuye kunesha Kedoromeri n'abandi bami bari kumwe, umwami w'i Sodomu amusanganira ikiyaya. Ikiyaya c'ishave nico kiyaya c'umwami. 18. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu, umuherezi w'Imana isumba vyose, azana imitsima n'umuvinyu. 19. Ahezagira Aburahamu ati, uragahabwa umugisha n'Imana isumba vyose, umuremyi w'ijuru n'isi. 20. Kandi Imana isumba vyose iragahezagirwa, yaguhaye gutsinda abansi, nuko Aburahamu amuha icya 10 muri vyose. 21. Umwami w'i Sodomu abarira Aburahamu ati, ndekerana abantu ibintu bitware. 22. Aburahamu yishura umwami w'i Sodomu ati, narahiye Uhoraho manitse ukuboko, niwe Mana isumba vyose, umuremyi w'ijuru n'isi. 23. Yuko ntazogira ikintu na kimwe co mu vyawe ntwara, naho koba kanyuzi canke akagozi k'inkweto, kugira ngo ntuzuvuge ko natungishije Aburahamu. Kugira ngo ntuzuvuge ko natungishije Abrahamu. Abrahamu Imana yamutunze imutandukanye, yamuvanye nabi wabo. Abrahamu agenda atwaye akaneve kiwe akunda, ariko Bibiliya ivuga ngo Abrahamu aratunga n'umuneve wiwe Loti aratunga. Ariko Imana Abrahamu arashika ahantu asanga yuko ubutunzi buriko burabatandukanya, ubutunzi buriko burabadiviza, ubutunzi buriko burabatera kuba mu makonfli. Abrahamu arabuhitishamwo umugenzi wiwe, aramubwira ati ndagukunda Loti, ariko hitamwo aho uja, ntidushobora kugumana. Sishobora kuguma niyo kwipa makonfli igihe Imana yamamagariye excellence. Bibiliya iratwereka ko Abrahamu yamye agenda, narabivuze kwa Mungu, Abrahamu yabayeho yisepara, yavuye iwabo, yatandukanye na Loti, yatandukanye na Ishmael umuhungu wiwe, yaragiye no gutandukana na Isaka. Ibintu byose bikomeye by'ubuzima bw'umuntu Abrahamu yashoboye kwitandukanya nabyo. Ariko kandi ikintu uyu mugabo tumwigira ko nka se wacu wo kwizera, nuko Abrahamu yarashitse ahantu arabahatashe ku Mana kugeza n'aho atakintu kimwe gisubira gukonta kurusha ko Imana yiwe ikonta. Iyi Mana iriko iraduhamagara je na wewe kugira ngo dushike mu rugezo aho yoyo iri ya mbere y'ikintu cose twaba twaminiya canke twaba dushaka canke twaba twaspihako, aho woshika hano ugashobora kwitandukanya n'ikintu cose kigutandukanya n'Imana canke kigutuma ubaho kudakwiye kubaho. Imana yashobora no gutandukanya n'ikintu cose kugira ngo wewe ube dédié totalement kuri yo. Muriko muranyivuga abantu b'Imana, ndumva hari abantu batariko baranyumva. Yesu ashimwe cyane. Fuma muvuga kwijwi ryanje mu gyumba, muriko muranyumva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose Abrahamu yagira ico atandukanye naco, Imana yategeza kumuvugisha. Murabona iciza c'igicaniro, igicaniro cyangwa ubucuti bwawe n'Imana buragufasha kurekura ibintu, ariko si n'ivyo gusa, niyo ugize n'ico utandukana naco, Imana irazika kuvugisha. Igihe Abrahamu yatandukana na Loti bakavana, Bibiliya ivuga ngo bamaze kuvana, certainement ko émotionnellement Abrahamu yaramerewe nabi, certainement ko émotionnellement séparation irababaza. Ariko Abrahamu amaze kuvana na Loti bavanye, Bibiliya ivuga ngo Imana iciraza irabwira Abrahamu ngo urabazijya nyenyeri, rabujya mucanga wose, nzokugira muniniya. Nukuvuga ngo chaque fois Abrahamu yexperimenta ikintu kigoye émotionnellement, igihe cyose Imana yarazi kagira icimubwiye. Why? Kuko Imana ibona ikiguza ari karatanga cyo kuyikurikira, nayo nikagomba kuza kumwankuhaja. Nushobora kwisepara udafise encouragement, kandi nushobora no kuronka encouragement ingana nk'iyi Imana ishobora kuguha. Nico gituma kubana kwanje n'Imana kwama kunshoboza kurekura ico nkwiye kurekura, kuko ya Mana nyene iragaruka igasubira ikanyubaka, ikampumuriza, ikakubwira ngo naho ugize ibyo abandi batagira, ndi kumwe nawe, nzokugira muniniya.
haleluya, ugisemo neza. Iyo uri kurabwira umukristo guhinduka mekanikuma atabucuta afitaniye n'Imana, arakubwira turi umusazi. Ninaheba bajya bagenzi banje nzosigarana nandi, irungu rizonyica. Akabanza kwiyumvira akagongwe, akanka kubarekura. Ariko iyo umuntu yahishuriwe muri communion n'Imana, arekura yirukanka. Yesu ashimwe cyane. Kandi umviriza, rimwe na rimwe n'ivyo turekura tugaruka kubitabara tumeze neza. Umviriza, iki gihe Abrahamu bamuhaye amakuru muri iyi nkuru dusomye. Abrahamu baramubwira ati, erega muri Sodomu aho neve wawe yagiye guhungira, bamutwaye n'abagore n'ubutunzi bwiwe bwose bamutwaye. Sha Loti yaratunze, yabaye enleve, habaye ingwano, bamutwaye. Bibiri bivuga ngo Abrahamu acatekera abasirikare 300 ati pas question, petit wangu hatabakia kule. Abrahamu acaragenda kuja kurondera Loti. Bibiri bivuga ngo Abrahamu aragenda muri kijya gihugu, aragwana n'abasirikare biwe, arakurayo Loti, arakurayo ubutunzi bwiwe, abagore biwe, avanayo n'abandi bantu bo muri ico gihugu batwawe nk'inyagano. Abrahamu arabagarukana, agira remise reprise n'umwami wa Sodomu, aravuga ati akira abantu banje. Haca haza umuntu yitwa Melkisedeke. Melkisedeke acaza ari umugabo spirituel, yari le représentant w'Imana muri ico gihe. C'était l'homme spirituel de la nation. Acaraza aza kuzimana Abrahamu, aramugaburira bamushimira igikorwa yaje gukora cyo kubatabarira abantu. Bibiri ivuga ngo Melkisedeke yaje kuzimana Abrahamu. Abrahamu acavuga gute? Ngo acafata ibintu byose arabisubiza, ahubwo Abrahamu acafata n'ikigira 10 acaragitanga. Ndagomba kubagira yuko Abrahamu niwe muntu wa mbere yatanze ikigira 10. Ntaho cari canditse, nta Bible yari yanditse, ariko Abrahamu yaravuze ngo Imana yampaye intsinzi, nanje ku ntsinzi yampaye ikangarukanira mwene wacu, ikangarukanira umwana wanje, Imana ndayihaye ikigira 10. Plus tard mu gihe ca Mose ikigira 10 cacitse itegeko, ariko ikigira 10 kitaracika itegeko Abrahamu yaragihishuriwe. Abrahamu atangira Imana atamuntu amuteye igitsure. Ejo bundi twako turagira discussion n'abantu bavuga ngo pastor ngo mutwigishe cyane iby'ibira, ngo mutwigishe ibigiga 10, ngo mutatwigisha cyane gutanga. Mwebwe abantu barakubwira ngo sindabitahura. Reka nakubwira ikintu kimwe, iyo umuntu atari detache ntuzomubwira gutanga ngo atange. Hariho abapagani, hariho n'abantu badasengera ngaha. Ejo bundi haraje umuntu adasengera ngaha muri life center, azazindutse mu gatondo imbere yo kuja muri eglise yiwe, arazinduka ngaha atani gikorane kiratangura ca dimanche mate, aza gutanga amahera ya construction. Ntasengera ngaha. Ngenda ndabibira kabanga, hari aba musulman bahezagira life center. Hama mwe mushango tubibigisha ngo twe insist. Reka nakubwira, nta muntu azoguha ifaranga giwe atari detache ku ifaranga. Reka ndakwigishe kwidetasha, amafaranga uzoyatanga. Ariko ninavuga amafaranga cyane kuko ari Imana yawe, tuzohava tugwana kandi uzonyanka. Haro n'abakunda live center ngo nituvuga cyane amahera. Sawa? Unatuonea sawa? Ariko nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ngo umuntu yanywanye n'Imana, hari ibintu tensista ko aravyibwiriza iyo afise communion n'Imana. Ariko adafise communion n'Imana, shaka uzana amatish cotton, uziburura amatwi yose, uzaye n'abavuga butumwa. Hari abavuga butumwa bahora baza abantu bagakura ibirato, ariko akagikura ubwa mbere n'ubwa nyuma, kandi yaheza no kugikura akagitanga mu giseke agasigara yidoga. Narabonye abantu barinda kujegeza bakabacurika bakacuramura kugira amafaranga akoroka ava mu mifuko, ariko narababonye banayatanga, ariko baje kuyatanga bakagenda kwidoga aho kumabarara ngo batumaze, ngo baduhejeje. Kubera iki? Kuko wabacuritse urabamanipira, ariko imitima yabo ntiridetashe ku mafaranga. Nico gituma bazorinda basaza bayaririmba ngo shango amahera ngo nasize hari ahantu. Oya, poterea uko uravyumva, uzoyazana ushaka cyangwa ureke kuyazana, ariko kandi Imana ntizoreka gutunga ikigoga cayo. Kubera iki? Kuko na Abrahamu ntawamubwiye ngo tanga. Erega kera baba Obedi barabiza, abana bakure mu giporoti, haro n'indirimo zo toa sadaka toa. Izo ndirimo zo kuza gutanga toa na Mana
live center izoshaka ikene, tuzovuga ko turiko turubaka buhoro buhoro. Uravyumva muhembera ni yaduha ijambo ryo gutanga, tuzorivuga nkuko iduha n'ayandi, ariko nitari naduha ntituzokwiyandagaza kandi ntituzoshaka kubemeza ibintu Imana itabemeje. Ariko icomba gusa muhembera agakora ku mutima wawe, wokora ibirenze atanico bagusavye. Haleluya. Abrahamu yaraze atanga ikigira 10 ata muntu amubwirije. Kurana ngo iyo dutanze ngo amafaranga jahe, kenshi umuntu abaza ivyo bibazo ntanatanga. Yo mbwira umeza ngo yo sha Abrahamu umwami yaramukunze gushika naho amubwira ngo duha abantu ibyo wagarukanye byose bitahane, kuko ujya mwami yari yatunaniye. Abrahamu aravuga ati apana, nta kintu nakimwe canyu na kimwe ntwara, nta kintu nakimwe gifatika canyu ntwara, kugira ngo nimuze muvuge ko je mwantungishije. Sigarana abantu, sigarana ibintu, munyihere gusa salere y'abakozi banje 300 bagiye gupigana intambara, batahana karasyo. Yesu ashime cyane, batahana udukado muhira, bona sifuwe sana. Ariko je nta kintu nakimwe mu mpamvu ngo nimuze muvuge ngo mwebwe mwarantungishije. Kubera iki? Kuko yari confident enough mu mugambi w'Imana ku buzima bwiwe, ku buryo yarazi yuko Imana ari izomuhezagira, atabantu bazomugira. Yesu ashime cyane, ariko azokwigira. Yesu ashime cyane, bona sifuwe sana. Yesu ashime cyane. Amina. Amen. Imana ishimwe cyane. Igihe cyose Imana yafashe Abrahamu ikamutandukanya n'ikintu, ifise ijambo yamuhaye. Umunsi umwe Abrahamu yaragize utudire na madamu wiwe bavyara hanze kuko vyatevye. Uwundi munsi umugore aravuga ati uri kurantwenga. Sara arasara ati irukana uwo mwana na mere wiwe bayende. Abrahamu yumva biramugoye gutakaza umwana. Imana iramugenderera amubwira ati Abrahamu, uyu ntazoraganwa na Isaka, mwirukane. Byari bigoye kwirukana umwana, Imana yaramugoye cyane Abrahamu. Ariko Abrahamu, haleluya, Imana afata decision. Imana iciye aziramubwira ngo rega na Ishmael nzomugira ihanga rikomeye, azosita amahema y'ababanyi, azoba prospère. Chaque fois Abraham y sépara, Dieu apporte une promesse. Igihe aja gutanga Isaka ngo amwice, Dieu apporta une promesse. Imana ivuga ngo nibiki kimaze. Communion ya Abrahamu yaramupermese gushobora kuguma ku murongo, kuko ntiyatandukanye n'ivyo yatandukanye sans s'attacher à quelque chose d'autre. Ico yatandukanye naco yifatikanije n'Imana. Ngira ndangize ndababwiraga abantu b'Imana ngo ikintu cyose wiyatashako kiradeseva. Narabonye mu buzima umuntu aronka imodoka yiwe ya mbere. Ndangize mvuga gutya. Narabonye umuntu mu buzima aronka imodoka yiwe ya mbere, akumva ni vyahatari. Nubu yicaye nko mu rusengero akumva umenga barayiciye ko, akumva umenga abana bariko barayandikako, akumva umenga retroviseur zagiye, kabona umenga ifise amapengu. Jega abantu b'Imana, je ubuzima buranyigisha ibintu bikomeye. Nukuri nta kintu nakimwe cahatari kiriho. Ico wamini ya cose kirasanzwe. La preuve nuko hari umuntu agifise akirika arirukanka inyuma y'ikindi kintu. Muravyemera? Nabumvise maze ngo ubuzima turabukunda, ariko ni problem. Hariho imyaka yo kwaminiya ingene ungana, hariho imyaka yo kwambara udut-shirt tugufata kubera amaboko yawe ari maniniya, ariko vuba cane hariho indi myaka igirize aho uzopfuka amamiskre yawe kubera azoba yatanguye gutemba. Hari imyaka yo kubwirwa ngo ufise amaguru meza, ukumva biraryoshe kwambara mini, ukayitwereka ukayidufotorera, ariko vuba cane hadatevye ejo mu gatondo haraje iyindi myaka yihuta cane kandi izayirukanka cane, izayiruka gose, hagiye kugera ahantu, haleluya, uzogura ibikwembe vyinshi kuko muscle zizoba zaguye, atakiyo na kimwe cyo kwerekana kirimo.
rimwe birangora kuvuga ku bintu bimwe bimwe, birangora no kwigisha ibintu bimwe bimwe, kuko hariho ibintu bimwe bimwe umwanya uzobikosora. None notakaza umwanya nensista ku bintu umwanya uriko uragenda gufixa. Uyu mubiri wacu abantu b'Imana, umubiri wacu uradukoshona, uyu mubiri wacu urawufata neza. Ejo bavuga ngo uragwaye ntituzi ico ugwaye icarico, bakagipima bakakibura, ukabona umubiri ukura bivamwo. Affection yose wawuhaye ukabona ukura bivamwo, ukabona ukura bivamwo, ukabona ukura bivamwo. Ubuzima nikihe kintu Imana yoba iriko irakubwira uyu munsi ngo kirekure nkurikire, nawe ukavuga ngo sindakirekura, ni ca grave? Reka nakubwira ikintu kimwe. Hariho imyaka bambwiye umuntu afise imyaka 40 numva ari umuntu w'igitama ca 40. None uyu mwaka ndakwiza 50. Uravyumva? Ubuzima, umubiri usaza, ubwenge bukiri fit. Iyo ngiye gukina umupira nkina nk'umwana afise 25 ariko mfise 50. Hari n'igihe koca amvanamwo kugira ntibamvune, kuko arandaba akabona umengo uyu muntu ntazi ko afise 50, kandi ejo azoba ari kuri podium bakandamplasa nkasohoka nshavuye, akama ati pastor bajya abahungu baravunana twanse ko bakuvuna, ariko nanje nkaca numva ko nibukijwe ko aya mu muzehe. Uravyumva? Igihe jewe nibaza ko mfise 25. Uyu mubiri muzotangara gukonstata ingene servo zacu zidasaza ariko imibiri kademission. Uyu mubiri manurananira, uyu mubiri unshoboze gutsinda uyu mubiri. Hari imyaka yo kugira mariage, mwese mukambara ibisa, we na madamu mugasohoka ahantu bakabwira ngo muraberewe, muraga couple ka grave. Ariko kandi haro n'imyaka mike yikurikira nimusubire kwambara ibisa, umwe wese akambara ivyo ashaka kuko byacitse ibisanzwe. Bamubirekeza uko nyene, bamubirekeza uko bambara ibisa. Yesu ashimwe cyane, kuko iyo myaka nayo nirahari. Abantu ngo mari muberewe, warusa neza, hari imyaka yo kuryoherwa utwo tuntu. Ariko nikibuza ko mu gatondo habaho n'imyaka izigakurikira, ikaba ari imyaka ya force couche, cyangwa ari imyaka yo kuremba. Ubu buzima nta kintu na kimwe wo kwiyatashako kuva mu muri cahatari mu mwanya muto kitagukina indi tuho, kandi cari cakuzaniye satisfaction no du succès hirya yejo ahubwo kigacika ariyo skandale kuri wewe, ugasanga nikihe twokwirata tute vanité. Ariko kandi ikintu gikomeye nikihe, nigihe mu buzima bwawe uzi kufisa ico warekuye kugira ngo kurikira uwo Yesu, uwo ntamara amaza, uwo nakoze isoni, kandi naho vyopfa uriko uramukurikira uzovuga ngo nawe yaratuteguje, yaratubwiye ngo asangwa baranyanse namwe bazobanka. Nimba babo baranyanse boreka gute namwe kubanka? Kuko nimba baranse umwigisha ntibazoreka gute kwanka abigishwa? Yesu adutuma dukura turi detashe, Yesu adutuma dukura tuzi kuryohererwa vyiza bije, ariko kandi tutabisenga. Yesu adutuma tuzi kubaho turi beza, ariko tukamenya ngo ubwiza bwanje sinobusenga. Ubwiza ntibwombera Imana, amakwise yawe niyo kubera Imana, amaguru meza yawe niyo kubera Imana, surire yawe ya vrai canke ya faux niyo kubera Imana. Kubera ejo hazogera igihe ufise amahide ukubita surire ugatera ubwoba abana bakarira. Umviriza, ibintu byose uri atasheko. Narabonye abantu baba mu nzu za 15 millions de dollars, narabonye amazu aba kubiyaga, narabonye kinyamugigima gihenura amazu abantu bubatse muri Turki zose zigaheruka zigahera. Narabonye abantu bari comfortable haduka ingwano muri Ukraine bagatakaza ibintu byose. Amaso yacu araduha kubona ibintu biduga bimanuka, bikatwigisha yuko atakintu na kimwe kiringa aha dukwiye gusenga ngo twiyatasheko bidutere guhemukira Imana. Nta na kimwe muntu w'Imana naho coba ari ca grave gute. Yesu ni wa grave, Yesu ni mwiza, Yesu araryoshe, Yesu ntamara amaza. Iki nico catuma Abrahamu bamuha ibintu akabyara, kandi kanatsinda. Yari afise inzahabu, yari afise n'ifeza. Umunsi yaja kudota abantu batanamubonye baravuze ngo uyu mugabo akoye afise amafaranga. Ariko Abrahamu nta namwe tubona batubwira amafaranga yiwe, ako tubona Abrahamu yitwareka vision y'Imana.
nindanyumva ni giki udashobora kurekura kuko ari cyahatari ni giki umutima wawe uri atasheko ariko cazanye ubwansi hagati yawe n'Imana Abrahamu yaranse ubwansi bwawe n'Imana aheba umwana aheba Ishumayeli aravuga ati hakunteranya n'Imana ndakurekuye Abrahamu hako guteranywa n'Imana yahevye Loti ayo yose n'ama example ari extreme wari kumbwira ibintu ukironka amafaranga ya mbere waraguza kamengosha uragatwara ariko Imana igendera kuduza irakuduza ubu warageze ahantu ugura imodoka ya 100 million ubu ufise amazu ufise ibintu reka ndakubaze ngo none birakubuza kubura itiro canke bikakubuza kubura amahoro canke ubu muja w'icaha ngo nuko ufise ibintu erega ibintu ntibitubohora ariko Yesu aratubohora niwamara kuwubaka inzu yawe ukumva ni yahatari ugakubitira Florida ukaja mu bwato ukaja Miami uzobona amazu ya 30 million ya 50 million uce wumva ko utarashika kuko wewe urondera satisfaction mu bintu ariko ibintu bigwa mu kinogo kituzuye kuko ubuza Imana ariko iyo umuntu afise Imana ntahangayika kubera ikintu atarashikako ariko kandi yataragishikako umunezero urahari kuko iyo Mana irazana iyo satisfaction kandi ikagutuma utekana kandi abantu bakakuraba bagasanga amaguru yawe ari hasi bakavuga ngo shanga ujya muntu uravyumva ujya muntu vraiment reka ndakubwira ikintu kimwe narabonye abantu baja guhamba mu Burundi turahamba cane narabonye umuntu bagenda guhamba akagenda mu modoka ya zone canke ya commune modoka ikagenda kumuhamba igapfira mu nzira ukabona bariko barimura cercueil barondera ikiha lift ariko uwo muntu naho abapfuye apfuye cyo kimwe nawe undagiye muri limousine kandi ugiye muri limousine rimwe na rimwe bamuhamba batevye birafata iminsi kandi niyo ugiye kuri enterrement abantu bagomba kuyigira ndende cyane kuko umenga ntiba accepta ko agiye hakaba ibirori byinshi bakamubakira n'uruzu runiniya ariko kandi ameze cyo kimwe na wa wundi yagwa mu modoka yakwamye kandi yazimye bose bapfuye kandi ari ufise isima munsi ari ufise utuvu munsi bose processus yo kubora iratanguye kandi umwe ntazoteba kubora kurusha uyundi ngo kubera ngo ari mwikaro canke undi ari mu kavu oya ibizana kubora biturimwo ntibiva hanze Imana yarabidutekeranye bituragendana navyo bitubamwo isufi ko gusa habura alimentation y'amaraso n'ibiki uravyumva abantu bose bagapfa bikanga ko turekura umuntu yapfuye ariko abantu bagapfa ubu buzima nikihe kintu wombwira ko kiriko kiragutera guhemuka ko wumva uri kurakibangikanya na Yesu nikihe kintu gikomeye nikihe kintu itelefone ukironka hariho nshashiri muri promotion igira isohoke iyo yarenganye ifise amaso ameze gucyanya hagira haza yameze gucyanya ejo hazoza ameze gucyanya ibintu byose biraza bikagira gute nikiye kintu cyo kubuza wewe kwitaba umuhamagaro w'Imana ngo ni kintu gikomeye reka nakubwira ikintu kimwe Abrahamu yabaye mu ihema abana na Isaka abana na Yakobo baba muri ico gihugu baba umenga barakubititse ariko bageze ahantu kubw'igicaniro n'ubucuti n'Imana bakunze amasezerano ngo iyo aba baripfuje gusubira iyo bahora heza bari kuba barasubiriyeyo ariko ntibigeze bipfuza gusubirayo kuko nubwo hari heza mu bifatika isezerano bari bamaze kwambrasa ryari iry'agaciro rikomeye nico gituma yitwa Imana ya Abrahamu ya Isaka ya Yakobo turacayituko turabahungu n'abakobwa Imana yatuvyariye itushira munsi ya Abrahamu kuko ari yatanguye kwizera kandi uko kwizera agize mu Mana ngo Imana yabimuharuye ko kugororoka acika umugororotsi atari kubw'ibikorwa byiza yakoze ariko acika umugororotsi gusa kuko yizeye Imana iramuhimbarira bati kunyizeye uri umugororotsi abo umugororotsi atabyagezwe atanamabwirizwa Imana imwita umugororotsi kugira ngo natwebwe tuze duhabwe ubugororotsi kubwo kwizera iyo Mana Abrahamu yizeye ducika abagororotsi atabikorwa birinze kuba ariko kuko twizeye je naramwibwiriye madamu akunda vyongere ko ndabivuga je navuze nti jevre nkazopfa nukuri ntimuze mu nyubakire zijya karo
kwanza amakaro ntajaye na son navuze muze munshire mu kavu k'indani akavu no hejuru akavu kandi muce mushaka umuntu ware heza ariko mu kavu waye hari ibintu mbona kumva birabisha hewe inyo zigusanga ku isaha imwe no ku itariki imwe genda ugire experimentation hari igihe twadoha ubuzima n'umubiri ariko ndaje kubwira ikintu kimwe naho bakubwira ngo uruwa grave mu minsi iri imbere hagira havuka ba grave inshuro 100 kukurusha ku buryo ata muntu azoba kikuraba sinotakaza umwanya ndakubwira cyane ngo va mu byo urimwo kuko bientôt ubuzima bugira bugusohore bwonyene kuko isaha yawe iraheze hariho abandi bariko baraza ariko kandi byo kubera vyiza Yesu ashimwe cyane yuko udahebeshwa na condition y'ibiriko birahera ariko ugahebeshwa n'urukundo ukunda Imana bikaba amahitamo yawe bakavuga ngo umukobwa agezweho nka wewe asuku acuya kavuga utego ndacuya ndaza aho mubikura ariko jewe nibitava mu kuboko nta muntu azontungisha nimba uhora atantungishije ibyo nzokwakira bizova mu kuboko kuhoraho ibitavuye mu kuboko kwiwe biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Arashaka kugutwara, arashaka kugushoboza kwitaba umuhamagaro, arashaka kugushoboza guha agaciro ivyiwe, arashaka kugushoboza kuva ibukarudayo ukava iwanyu ukamukurikira kwitaba umuhamagaro, arashaka kugushoboza mu bihe bigenda bihinduka bitandukanye. Hariho grâce, hariho ubuntu bujanye n'ivyo uriko uracamwo, hariho ubuntu bujanye na attente, hariho ubuntu bujanye no kurindira amasezerano, hariho ubuntu bujanye no kuba mu kibanza co kurindira. Niwadushoboza fata ukuboko mana, fata ukuboko Yesu nkomeza, wamunkomeje nyemerera tugasengera hamwe duze ijwi ryawe uvuga uti Mana nshoboza Mana. Haleluya, mubwira gushoboza. Ndashaka kumva ijwi ryawe hano hantu. Dushoboze Mana, dushoboze Mana. Twaje muri kino kibanza, twazindutse imbere yawe Mana, ko turakeneye ubufasha bwawe. Hari ibintu byinshi tudashaka kuvamo, hari ibintu byinshi tudashaka kurekura, hari ibintu byinshi ubuzima bwacu bugomba kwiyatashako, hari ibintu byinshi ubuzima bwacu butagomba kurekura, hari ibintu byinshi ubuzima bwacu budashaka kuvamwo, hari ibintu byinshi Mana. Fata ukuboko ishengero ryawe, fata ukuboko Life Center, fata ukuboko umuntu ari ahantu, fata ukuboko abasore, fata ukuboko inkumi, fata ukuboko abantu bawe, fata ukuboko abera bawe. Dufate Mana, dufate Mana, dushoboze Mana. Washoboje Abrahamu yarakwize, wamushoboje kwihanga, wamushoboje kwihanga, wamushoboje kwihanga, wamushoboje kwidetasha, wamushoboje kurekura, wamushoboje kuva mu byo akunda, wamushoboje kuva muri affection ziwe, wamushoboje kurekura. Uri Imana idushoboza, uri Imana idushoboza muri kino gitondo Mana. Wumva amasengesho ari ahantu, wumva umwe wese ariko arasenga, wumva amarira ari ahantu, wumva isengesho ry'ibyina riri ahantu, wumva umuntu ariko arakubarira, wumva umuntu ariko arasenga ari ahantu, wumva bajya bari inyuma, wumva bicaye hagati, wumva bahagaze, wumva bariko baraguhamagara Mana. Wumva Mana iyo mitima, wumva Mana ayo masengesho. Oh, turagushaka, 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 turagushaka Mana, turagushaka Mana. Turagomba kuva iwacu, turagomba kuva mu vyacu, turagomba kuvayo, turagomba kuvayo Mana, turagomba kuvayo Mana, turagomba kurekura, turagomba kurekura, turagomba kurekura, turagomba kurekura inyungu zitarizo, inyungu zitarizo, inyungu zitarizo turazirekuye Mana muri kino gitondo. Inyungu zitarizo turazirekuye Mana. Imana zitarizo, imana z'imibiri, imana z'ibintu, imana z'abantu, imana z'ibifatika,
imana zindi turazirekuye kuko zirahemuka, ntizidushikana, ntizidutwara muri excellence. Wowe uradutwara, wowe uratujana, wowe uradushikana. Oh Yesu, 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 Yesu. Abrahamu yashizeho igicaniro, ahamagara izina ryawe, arihamagara mu mahanga. Ndahamagara izina ryawe muri kino gitondo, ndahamagara izina ryawe muri kino gitondo. Détache-moi papa, détache-moi papa, détache-moi papa, détache-moi papa, détache-moi papa. Bohora, 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 bohora ma, bohora ma, bohora ma. Rimwe kabiri bohora ma, rimwe kabiri gatatu bohora ma. Mubarira kubohore, mubarira uti bohora ma, mubarira uti bohora ma. Araza gukura, araza gutwara, araza kuvana, araza kujana. Arafise ibikoresho, arafise ibikoresho byo kukubohora, arafise ibikoresho byo kukubohora. Yesu, Yesu we, Yesu we. Ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye life center, ndasengeye abantu bari ahantu, ndasengeye Imana abantu bari aha, ndasengeye abantu bari aha, ndasengeye abantu bari aha, ndasengeye abantu bari aha, bakubone wewe, bagukurikire wewe, babone inyungu zawe, bakurikire inyungu zawe, biyatashe ku nyungu zawe, bahagacira inyungu zawe, bashobore kurekura kubera hari inyungu ziri excellent, bashobore kurekura kuko hari inyungu ziri supreme, hari inyungu ziri supreme, hari inyungu ziri hejuru izindi nyungu zose. Haleluya. Gira ico ubwiye Imana yawe, sohora iryo jwi ryawe turangiza mu munota umwe, umubwire uti Imana binkorere Mana, binkorere Mana, shoboza Mana, shoboza Mana, shoboza Mana, shoboza Mana, shoboza Mana. Sheketelebo, seketelebo, la kashetelebo, sandeleko, le keshetelebo, sandeleko, teleblo, la kashendelebo, sandalako, teleblo, sandeleko, la kashendelebo, sandeleko, la kasheteleko, leblo, shandalako, teleblo, la kashatalabo, sandeleko, teleblo, la kashendelebo, sandeleko, teleblo. La cachendele ko ciel blanc chetele ko le candele blanc sendele ko ciel blanc la cachendele ko diele bo sendele ko satalaka la chendele bo sendele ko chatalabo li ke chetele bo sandala ka tele blanc landala shoko tele blanc sandala ko. Oh bikore Mana, bikore Mana, bikore Mana, cagagura imigozi, cagagura iminyororo. Haleluya, 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 haleluya. Mu munota umwe fata ukuboko k'uwo muntu mwicaranye, muhaguruke turangiza. Mu munota umwe fata ukuboko ibubamfu n'iburyo, fata ukuboko uwo muntu akwegereye. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya Mana, reka uruzi rwawe rutembe hano hantu, reka Mana uruzi rwawe rutembe hano hantu, reka Mana, reka ucagagura iminyororo, reka ucagagura iminyororo. Haleluya, yo kuri premier degré, yo kuri deuxième degré, yo kuri troisième degré, yo kuri quatrième degré. Iminyororo ya Uri, iminyororo ya Uriya, iminyororo, haleluya, iminyororo ya Loti, iminyororo ya Ishumayeli, iminyororo ya Isaka. Icagagure muri kino gitondo twakoranya ahantu, icagagure Mana yanje. Girira neza ishengero ryawe, girira neza abera bawe ahantu Mana. Reka Mana ugirire neza umuntu Mana ariko arafata decision muri kino gitondo Mana, igihe tuzoba turiko turasenga muri ino ndwi Mana, ukora ibikomeye hagati yacu, ukora ibikomeye hagati yacu Mana, bizomenyekana ngo niwe wadutungishije, niwe wadutungishije, niwe wadutungishije. Igicaniro cawe, imigambi yawe, ivyimviro vyawe nivyo vyadutungishije. Hari igicaniro, hari igicaniro kidahemuka, hari igicaniro kidahemuka, hari igicaniro kidahemuka, hari igicaniro kibitse inyishu zanje, hari igicaniro kibitse inyishu zanje. Haleluya.